aho ubona neza yuko ndavuga mu Burundi aho ibintu biriko birafata iyindi nzira ni ku munsi w'ejo aho ubona neza yuko abantu bagira kuri babiri bafatanywe ndavuga grenade ni umwana yagira ayitere neza na neza ndavuga mu isoko rya Kamenge mu gisagara ca Bujumbura ariko ayo namwe mu makuru twagiye turonka aho twanahashitse turavuga ati ino nkuru ni gute mbega abo bantu bamaze gufatanwa ivyo bigwanisho ndavuga grenade musanzwe muzi neza yuko ni kimwe mu kigwanisho kidashobora guhitana umwe canke babiri ni kimwe mu kigwanisho ubona neza yuko abiteye ubwoba ariko ayo namwe mu makuru twagiye turonka ku munsi w'ejo ariko ico ndagusaba umaze ugira subscribe hama uza ndakubarira ico baca bitumye ati mbega izo grenade boba bazikuye he ati mbega izo grenade bazihawe n'abandi n'uwahe mugambi bari bafise ayo namwe makuru uza kumva muri kiganiro cono munsi umaze subscribe hama inza ndakubarira inkuru yemejwe inkuru iri ku mwanya inkuru yemejwe n'abajejwe umutekano angure ndaguhikaze nongira ndanakuramutsa nizere neza ko mumeze neza nahandi hano wazuraronka inkuru ziri ku mwanya inkuru zitarakoza amaguru hasi ico ndagusaba gusa umanze ugire subscribe hama inza tubandanya inkuru kungene isi murazi neza yuko kuri channel yacu turi ku bwanyu tubaha inkuru ziko ziravugwa ahagiye atandukanye yaba izisi muri African yaba kwisi hose muri bwa bumwe nyene muri gwa rukundo nyene ndazi neza yuko muba mukenera yuko ati mbega tubahe ibigiye bitandukanye kuravugwa kisi murazi neza yuko turi mu gihe ciko hakorabera intambara muri Congo murazi neza yuko mu misi yahera aho abantu badasanzwe abantu batagira uko bangana bishwe ndavuga igoma ariko ayo no mu makuru twagiye turonka uboneze yuko imiryango yabuze ari myinshi igoma ariho bitaramenyekana ati mbega vyakozwe n'akagwi akahe ayo no mu makuru muzogenda muronka mu misi iri imbere ndaje kugira twigarukire ku nkuru iri ku mwanya ni ku munsi w'ejo uboneze yuko mu gisagara ca Bujumbura ibintu i Burundi ko biratera bikomera bivanye ku bigwanisho ko biragaragara yaba murunganwe canke mu bana bakiri batoyi ni ku munsi w'ejo aho umwana akiri muto afise imyaka 10 na 15 iri hagati ngiyo umwana yafatanywe ikigwanisho kidasanzwe ni grenade banezera neza mu Kamenge yafatanywe ikigwanisho kidasanzwe grenade aho yagifatanywe ndavuga munsi nzi y'abantu mwisoko rikuru rya Kamenge ni umwana yashoboye gufatanwa iyo grenade aboneze yuko bikiri mu bajejwe umutekano aho ku munsi w'ejo bamaze kumufatana iyo grenade aho bamwegere baramubaza ati mbega vyagenze gute aho umwana avuga neza yuko yashoboye kuyitora ahantu avuga neza yuko agiye kuyigurisha muri bajya abantu bagurisha ivyuma ariko bikiri bitangaza abantu benshi ati umwana nk'uyo afise hagati y'imyaka 10 na 15 ni gute ashobora gutora grenade akanayitwara mu soko murazi neza yuko mu masoko haba ariho abantu isinzi kandi bishobotse bigafata iyindi nzira mbi uboneze yuko bidashobora guhitana umwe canke babiri ni gushika uno mwanya nyene abajejwe umutekano baciye mufata uwo mwana baramutwara neza na neza zone Kamenge kugira babandanye bagira amatohoza ariko namwe mu makuru twagiye turonka neza yuko uwo mwana aremeza neza yuko ico kigwanisho atarakizi aho yagitoye ahantu ariko gushika n'ubu aracari mu minwe y'abajejwe umutekano ariko so wenyene gusa ni Bugarama Kiramba muri zone Kiramba uboneze yuko hariho n'undi mushinga naye canke umusore yashoboye gufatanwa grenade uboneze yuko bino bintu ko birafata iyindi nzira mu gice c'u Burundi uboneze yuko abajijwe umutekano bagasabwe yuko buba amagabo abajijwe umutekano bagakanura irikomeye uboneze yuko benshi bariko baravuga ati mbega ibiriko bibera muri Congo mbega nibigira bibere ni Burundi aho uboneze yuko abajijwe umutekano bamaze gupanura ariko benshi bakavuga ati bino bintu nivyakomeza bizohava abitera iyindi ntambara ariko umanze ugira subscribe hama enza nakubarira n'ayandi makuru agiye atandukanye ariko uwo mwana kibari muri zone Kamenge aho ariko aragiragwo amatohoza bamubaza neza icoba ecabitumye bamubaza neza iyo grenade
agira atere mu isoko canke yaraje kuyigurisha mu bantu basanzwe bagoresha ivyuma, aho uboneze yuko mu misi iri imbere canke ku munsi w'ejo tugiye kubazanira amakuru avugwa neza yuko abantu isinzi baraye bishwe, ndavuga mu gihugu ca Kongo. Uboneze yuko gushika ino saha imiryango ikiri mu kangaratete, imiryango ndavuga igoma, imiryango ikiri mu kiriyo, ikiri mu bubaro udasanzwe, ariko bitaramenyekana yuko ati umugwi kanaka ni wowe wahitanye runo rwaruka. Ariko ayo namwe makuru tugiye kubarondera, umaze kuri subscribe hama tuza tubandanye. Ndabakunda cyane.